nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Nahazwa mukama. Bamwe bavuga ko igisengero gisharijwe n'amabuye meza n'imperezwa z'indagano. Yesu ababwira ati, hazoza iminsi mu byo mubona byose hatazosigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi bidacurangutse. Baramubaza bati, muhanye, ibyo bizoshika ryari, kandi ikimenyetso cy'uko ibyo biri hafi yo gushika ni ikihe? Yesu ababwira ati, murabe maso ntihagire uzobahuvya. Hazoza benshi biyitirira izina ryanje, babagire ngo ni jewe, kandi ngo igihe cashitse. Ntimubaje mu nyuma. Nimwumva ngo indwano n'umudurumbanyo birateye, ntimugire ubwoba. Ivyo ntivyobora kubanza gushika, ariko umuhero ntuzoburagera. Araheza ababwira ati, intara izohana n'iyindi, ubwami n'ubundi, ijya nino isi izonyiganyiga cane, akaranda n'amapfa bitere, hazoba ibintu biteye ubwoba n'ibimenyetso mu ijuru. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uko dutera dushikira umusozo w'umwaka wa liturujia, ari wo mwaka wa Ekleziya ikadufasha kwakira ijambo ry'Imana ridufasha kuzirikana ku musozo w'ubu buzima. Ariko umusozo uri mu insiguro nyinshi. Ubwa mbere nuko twumva yuko imbere yuko ubuzima bwa hano ku isi burangira bwose, hamwe Yesu Kristo azohindukira mu burinahazwa bwiwe, hariho ibintu ngo bizoba byinshi biteye ubwoba. Ibintu mbere twari dukunze gutangarira bigasenyagurika, hakaza ibihe bigoye, mwumvise ingene adondagura ibintu bizotera, ngo isi izonyiganyiga cane, akaranda n'amapfa bitere, hazoba ibintu biteye ubwoba, ibiciro bizoduga mugira ubwoba, ibitoro bibure, haza ibintu byinshi, abantu bicane, amacakubiri akomere, abantu mbere batangure kudandaza iby'Imana n'izina ry'Imana babigiremwo business, haza akajagari kenshi. Yesu agira ati, mbere nuko nyene Imana ngo yashize ikiringo gito cyane kuri ivyo bihe, ahandi ho twese twahavuye duhakwa gutakara. Yesu akagira ati, nico gihe nyene c'agapfungu ariho hazoza abantu benshi banyiyitirira, bababwira bati, Yesu ari wacu, idini yacu niyoyo, mwirukeyo, mwumva babonekerwa hariya, mwirukeyo, mwumve hariya, mwumva ati yari ngaha, twirukeyo. Mugabo akagira ati, muragaba ntihagire uzobahubisha, kuko umukama ari kumwe natwe. Wamumenga tugomba kumurondera mu bintu bindi bihanitse, ari ngaha muri aya masakramento, ari ngaha mu ijambo ryiwe, ari muri ajya amabwirizwa, ari muri zijya nyigisho zisanzwe Ekleziya iduha, araha mwitaberenakuru. Ukazubona urirutse ugiye kumurondera inyuma y'umuntu akubwiye ati, cyawe ndabonekerwa, ndagufitiye akajambo k'umuvyeyi, umuvyeyi wa mbere umusize hajya. Gasanga urabihurumbira cyane gusumba ibintu bimaze imyaka n'ibihumbi n'ibihumbagiza biriko birakora ibyiza. Ukazubona umuntu yadutse nta n'imyaka 40 ingaha aramara, ukiruka inyuma. Imwumva ko harimo akantu k'ubujuju. Ukazubona akantu k'umuntu yadutse uyu munsi kubera kubona ingene abantu bari mu gapfungu banyotewe Imana. Akantu hari igihe muramvuganye n'abantu baragayana, kazona umuntu yadukanya akantu kataramara n'umwaka, bamwicaritse hafi ya musenyeri. Musenyeri murazi carico,
burya nabo nyene ngo arongoye idini ngo nk'idini katolika yampaye isuka rero. Ngo yarize Bibiliya ngo amezi 3 ntimukamana ijuru n'isi. Nturazi imyaka musenyeri yize Bibiliya. Erega naho twubishira mu bintu bisanzwe hariho ibintu ubona umenga ntitukiyumvira neza. Atari ukumenga aca asumba abantu, mugabo umuntu akabanza akiyumvira neza akaraba akakoresha n'ubwenge busanzwe. Nibiro Yezu avuze ati hazoba ibintu vyinshi bidurumbanya abantu, aho usanga rero haduka abantu bose mu gifaransa babita les marchands d'illusion, abantu bazana urukiza rubangutse rufatika rutagusaba kigoro, abantu bagusengera ikonti gaca yuzura udakoze, abantu bashaka guca bakugirira ibintu ubona umenga bije guhaza gusa wa munoho w'ivy'ubuzima gusa bwo ngaha mw'isi. Hari abantu uyu munsi no mu vy'Imana bakarisha umunoho w'ibintu w'ubukuru ukumererwa neza, hakutwugurira imitima yacu ngo ishobore gucambirwa ivyiza vy'ubuzima budahera, bakakugaranira ngaho. Suko Imana n'ivyo itabitanga, irabitanga mugabe igashima kubanza kubishingira mu kungena ubwa mbere twebwe nyene turondera ico ciza gisumbirije cyo kunywana nayo mu kuri uko tubishobora kose, mu rukundo rushingiye mu mutima, mu muzirikanye mwiza udaca urondera ubwa mbere gucambirwa ibintu, ahubwo ukarondera ubuntu bw'Imana, nawe ukarondera kuba umuntu arimwo ubuntu bw'Imana, ibindi bikaza. Yezu ni wagira ati ngo nimurondere ubwami bw'Imana ubwa mbere n'ubutungane bwayo, ngo ibindi ngo muzovyongererezwa. Ibindi ukagenda ugakora kugira ngo ukoreshe ingabirano Imana yaguhaye, mukorane nayo igaheza ikakugirira ibindi vyiza vyinshi. Uyu munsi hariho Imana iduha umenga tutarinze gukora, tutarinze kwitanga no kuraba neza kugira ngo n'ubundi uko Yezu abitubwira muri ibi bihe usanga ibintu bimwe bisenyuka bikabisa ibindi, ibintu bihindagurika, ibintu birahindagurika. Naje mpora ndaba ngira ngo nta telefone ntunga nk'umwaka, hindurwa umengo hindura uko bihinduka rugasanga nawe ni kumenga uri kurahinduka ujana navyo. Bitegerezwa guhinduka kuko ibintu byose bifise aho bigarukiriza, ariko ko biriko birahindagurika gutyo ubwo urumva ahashingiye ibidahinduka, kugira ngo ivyo bihindagurika birenganye ugumye ikidahinduka giheza kikakuzigamira iteka ry'Imana muri wewe, kikazona gufasha n'igihe vyose birangiye kumva uti simpfuye ahubwo ndinjiye mu buzima budahera. Ni ijambo ry'Imana rirondera mu gisomwa ca mbere nako muri no nkuru nziza. Umuntu yaraciye yumva ingene Yezu akabona abantu bariko baratangara bose batamariwe, agaca asukamwo ibi bintu vyiwe. Yezu umenga avuze, umenga umufashe nawe umenga avuze nk'umuntu yashishwe. Bana abantu bariko baratangarira, chape ya Radio Maria iradekoye neza, hazuza igihe byose bisenyuke. Muca mugira mutujya muntu yarashishwe, yararunguriwe. Mugabo si ivyo, Yezu agombye kubumvisha ati iyo mubonye ubwiza bw'ibiremwa nibubugururire gutangarira umwiza yamaho ashobora kubazigamira ubwiza buhoraho, kuko ubwiza bw'ibiremwa niko burahimbaye kandi kubutangarira bikanadufasha nugira ntikugira n'umutima mwiza, ariko ntuhereyo ngo bimere nk'ibikuboreje, ukabitangarira ubirengera, mu gifaransa hariho terme nziza, ubitransanda.
bikamera nk'ibikugururiye kuraba icyo biguhishutse gisumbirije. Ntumere nka ca kijuju bavuga mu mugani w'abashinwa, ikijuju wereka inyenyeri kagoma kiraba urutoki, inyenyeri harimo kiraba urutoki. Ubwo bwiza ukaba umenga wabuhezemwo, ntubone icyo bukwereka hariya imbere. Yezu rakatwereka yuko ivyo vyose dutangarira kandi ushima, uretse n'ibyo dutangarira inyuma twese turavyibona ko cyane cyane nk'abariko barakora bakiri bato, nk'ivyo ntibashobora kuvyumva. Hamwe twariko turasangira akayira uno munsi aho nari mvuye, turiko turabona hariho abajene basigaye baharaye gutembera ku mapine baca mu miduga. None hajya nabona ko bashobora kumugonga. Carambwira ati Pati, ati hariho ibintu ati twese iyo turi mu myaka ya 18, 17, guhera 16 gushika kuri 40 tubona umenga ntidushobora gupfa, tubona umenga ibintu byose turabishobora. Acara amatemanyaje yiwe, caravuga nti nivyo naye candibuka ndi muri iyo myaka, canibuka ndi muri usanga tugira sport wumva umenga ntituzopfa, umenga byose turabishobora. Tihajya ntashobora kumva yuko ashobora gupfa kubera amaraso agishushe muri we. Mugabo ukuri kukatwereka yuko ibintu byose biravuka bigakura, kamenga bishitse hariya hejuru bigashikira umushorishori w'ubwiza bwavyo, bigaca bitangura gushunguruka. Abantu mukuze muga ntimwibaze ko mugiye gupfa, muzoje mu buzima budahera. Duga hariya naje biratanguye gushunguruka, ndatanguye kuvyumva, gatangura gushunguruka. Nivyo yeza tubwira kwakira iyo muvuma y'ubuzima, ukayakira mu Mana, mugabo ugaca wishimikiza ngo iribuye mwaryumvise, nibuye ritonya ngo riza rikajanjagura kijya kintu Nabukodonozori yabonye gihanitse, gihanitse kivanzemwo ibintu vy'ibumba n'ivyuma, imiringa, ibiki. Daniel yagerageje kumurotorera, amwereka ati n'ubwami buzoza burahana bukomeye, ariko ubu ugasanga burakomeye akanya gato, ubundi ugasanga burafise ikintu kibukomeje ariko muri bwo butwaye ibindi bizobusambura. Ariko aravuga ubwami bwavuye bukurikirana inyuma y'ubwami bwa Babiloni. Hari ubwami bw'Abaperse, ubwami bw'Abagiriki, bwavuye bukurikirwa n'ubwami bw'Abaroma bukomeye cyane, bwari bukomeye gose. Ubwami bw'Abaroma ntawarazi yuko bwavuye busanzana. Akaba aramubwira ati ivyo byose bizosanzana. Bizosanzara uku yagize ati ngo ni ikintu ubona cubatswe n'ibintu vy'ivyuma bikomeye, mugabo ngo kubirenge ngo kigizwe n'iki? N'ibumba. Ibumba ntirikomera. Ngo hakaza ibuye rihanutse ku musozi ngo rikabijanjagura vyose. Ibuye ritonya. Muce mwibuka Yezu ingene yivuga nk'iryo yakagira ati ngibuye ngo abubatsi bataye ngo niryo ryabaye iremezo ry'inzu. Niko akabivuga ku bwami, ku ntwaro zikomeye, ku bihugu bizoza bikaganza isi vya rutura, abantu mbere abami bavyo bakagomba kubasenga nk'uko omenga ni Imana, ariko bazorangiza igihe cabo kandi bose. Numvise ingene Daniel yamubwiye, hari ahantu yagize ngo ku ngoma zabo bami ngo Imana yo mwijuru izuhagurutsa ubundi bwami butazokwigera butituka na rimwe, ngo kandi ubwo bwami ntibuzotwagwa n'iyindi ntara. Ubwo bwami buzohonyora ubwami bwose bw'abo bami bubumare rwose, ariko ubwo bwami buzoguma ari ubwabo nyene imyaka yose.
muri ubwo bwami bw'imyaka yose, mwumva ubwo wari we, wa mwami duheruka guhimbaza ku munsi w'Imana, umwami w'abami, ngo nk'uko wabonye ryabuye ryahanutse ku musozi ridasituwe n'abantu, rikamenagura ivyuma, imiringa, ibumba, ifeza n'inzahabu, niko nanone Imana nkuru yamenyesheje umwami ibiri mu gushika. Imana nkuru hejuru y'ibintu byose bitwiyemeza ko mbere bikagomba no kudukorera ko, nk'ibituganje, nk'ibidutegeka, nk'ibidutera ubwoba, hari Imana iganje. Ntugire ubwoba, ishimikiza iribuye gushika ku musozo, byose bifise igihe cyavyo, hagahigwa abishimikije iribuye, abemeye kwinjira muri ubwo bwami buzohoraho, kwinjira muri ubwo bwami buzohoraho. Abo nabo n'abantu rero bemera kuba muri ibi vyiza byo mw'isi, bari lucide, batabigira ibintu vy'ibi absolu, badafata umukuru ahanitse bakamugira an absolu. Oya, hari nabo bagiye baravuga ngo bazohoraho imyaka n'imyaka, hageze igihe bagataha, bakagodoka. Bigomba kutubwira yuko rero twese twoca bugufi, ntitubirabire gusa no mu bami canke abatware bakomeye, tubirabire kugira ngo ndabivuga no ku buzima bwacu, ingene bufise movement bugenda bugashika hariya, hanyuma bukagenda burangiza. Atari kurangiza nk'uko umenga burazimye, kuwamenye kwishimikiza iribuye akinjira muri ubwo bwami buhoraho, akajabutswa akinjira mu bwami bw'amaho, ubwami bw'Imana nzima. Dusaba Umukama kugira ngo adufashe ko twemeye kwinjira muri ubwo bwami, ko twemeye kwishimikiza iryo buye, uko ibintu biza biraza mu buzima bwacu, bize biraza birimo inema y'ubuntu bw'Imana idufasha gutumbera iyo nzira, kugira ngo ntituzimire kubera ibintu bigoye, kubera amageragezwa, kubera ubuzima buzimvye, kubera iby'intwaro bigoranye, kubera iby'ubutunzi mu gihugu bigoranye. Ukabona umenga umwe wese ashaka gufata inzira yiwe. Hari ikintu tubona nk'ubu caduteye mu gihugu cacu, uyo munoho w'ivyiza, ku buryo twibagira umwiza yabiduhaye, nubwo tumwitwaza. Igihugu kigahakwa gusanza, hari igihe kiriko kiragenda, hariho abatumye ibyo bintu bimera gutya, izo generation ziriko ziragenda. Abuyu munsi turiko dutegura gute igihe gishasha, imbere yuko umuhero uza ngo twinjire mu bihe bidahera, kuko generation zose zitegerezwa kwibuka yuko zifise ikintu zitegerezwa gukorana n'Imana muri ubu buzima. Muri ubu buzima twese umwe wese yisuzuma arabe aho yumva umenga ntariko akora mu ntumbero y'ubwo bwami buhoraho, aheze yigarure. Guhura n'amajambo meza nk'aya sayo kudutera ubwoba, nayo kutubwira ati uracari kuri trajectoire, ntibirarangira, urashobora kugarura vyose ukabitumbereza mu ntumbero y'ubwo bwami buhoraho. Amen.